Ndabashimire cyane mwe mwahisemwo neza. Umubatizo RUKRISTO ni kimwe mu bintu bibiri Yesu yategetse ishengero gukora mbere yuko aduga mu ijuru. Yesu yavuze ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Matayo 28 ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Ayo mabwiriza aratomora neza ko ishengero rifise igikorwa cyo kwigisha ijambo rya Yesu, guhindura abantu abigishwa no kubatiza abo bigishwa. Iryo tegezo gukorerwa hose, bisigura amahanga yose gushika ku muhero w'isi. Kubw'ivyo mubatizo urafise akamaro uko Yesu yategetse ko ukorwa. Nimbere yuko ishengero ritangura mubatizo wariho mu gihe ca kera. Abayuda barabatiza abantu bashasha binjiye mu idini ryabo kugira ngo berekane ko akamere kabo katyorowe. Yohana Umubatizi yakoresheje mubatizo mu kwerekana inzira y'umwami Imana, nuko asaba abantu bose atari abanyamahanga gusa kubatizwa kuko bose bakwiye kwihana. Yamara mubatizo wa Yohana usigura ukwihana. Uratandukanye n'umubatizo w'abakristo nkuko tuyibona mu vyakozwe n'intumwa 18 ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26, hamwe n'ivyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'indwi. Mubatizo w'abakristo ufise insobanuro ihambaye kurusha wa Yohana. Mubatizo ugirwa mu izina rya Data, Umwana na Mpwemu Yera. Ico nico kiwugira mubatizo w'abakristo. Umuntu yemerwa kuba umwe mu bagize ishengero biciye muri iryo tegeko rya Yesu Kristo. Igihe dukijijwe tuba tubatijwe na Mpwemu, tukaba umwe mu bagize umubiri wa Kristo ariryo shengero. Mu cete ca mbere Paulo yandikishije Gikorinto 12 ku murongo 13 havuga ngo kuko muri Mpwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba abayuda canke abagiriki, naboba abagurano canke abidegemvya, kandi twese twanyweshejwe Mpwemu umwe. Umubatizo w'amazi ni isubiramwo y'ubatizo wa Mpwemu Yera. Umubatizo w'abakristo urerekana mu buryo bugaragara urupfu, uguhambwa no kuzuka kwa Kristo. Urongera ukerekana muri uwo mwanya nyene ugupfa kwacu kucaha n'ubugingo busha muri Kristo. Igihe umunyavyaha yatura Yesu nk'umwami aba apfuye kucaha. Abaroma 6 ku murongo wa 11 akazukira ubundi buzima bushasha mu Bikorosayi 2 ku murongo wa 12. Ukwibizwa mu mazi bisobanura gupfa kucaha. Ukuva mu mazi nako gusobanura ubugingo bwejejwe bukurikira agakiza. Abaroma 6 ku murongo wa 4 habisobanura muri aya majambo: none rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendana ubugingo busha. Mu majambo make, mubatizo n'ikimenyetso cy'inyuma kiranga ihinduka ryabaye imbere mu bugingo. Mubatizo w'abakristo ni igikorwa cyo kumvira umwami Yesu inyuma y'agakiza. Naho mubatizo wegeranye cyane n'agakiza, mu sobanuro mubatizo siwo uzanira umuntu agakiza. Mu bice byinshi Bibiliya iratwereka urutonde rw'ingene ibintu bikurikirana ari uko umuntu yizera umwami Yesu hanyuma akabatizwa. Urwo rutonde ruraboneka mu vyakozwe n'intumwa cya 2 ku murongo wa 4. Nuko abemeye amajambo yiwe, no kuvuga Petero, bose barabatizwa. Raba kandi ivyakozwe n'intumwa cya 16 ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15.
umuntu musha acizera Yesu Kristo akwiye kwifuza kubatizwa vuba hashoboka. Mu vyakoze n'intumwa gice 8 havuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Filipo yabwiye inkone y'umunyetiyopiya, maze bakigenda mu nzira bashika hari amazi. Iyo nkone iramubaza iti amazi ikimbuza kubatizwa ni iki? Ako kanya baciye bahagarika umukogote, maze Filipo aca abatiza uwo mugabo. Umubatizo usobanura ukwifatanya n'urupfu rwa Kristo, uguhambwa kwiwe no kuzuka kwiwe. Aho hose ubutumwa bwiza buvugwa maze abantu bakaza kuri Kristo bakwiye guca babatizwa.